Mu nkino za nyuma z'igikombe citiriwe incungu umugwi wa Brothers watsinze Remesha ku manota 75 kuri 66 mu kurondera ikibanza ca gatatu ukaba waciye uhabwa imidari n'amafaranga imiliyoni 3 z'amarundi. Nawo umugwi w'Urunani mu rukino rwa nyuma arigo finale urukino rw'akataraboneka gwerekanye ubuhinga budasanzwe watsinze bitoroshe namba umugwi wa Dinamo. Urunani rurushije Dinamo inota rimwe gusa intsinzi y'amanota 82 kuri 81 ukaba waciye uhabwa imidari n'amafaranga ngana imiliyoni 7 n'ibihumbi amajana 5. Mu ijambo ryiwe Reverend Kuriyo yatanguje ishira hamwe Pax Burundi ari naryo ritunganya izo nkino yemeye ko mu mwaka uza udushimwe duhabwa imigwi tuzokongerezwa. Bagomba dushimire imigwi yitavye yose ikina division ya mbere yo muri basket uko ari 10 dusaba yuko n'iyindi migwi ya ruguru yoje mu eliminatoire ya igikombe kujya tuyikora igikombe cy'umukuru w'igihugu n'imigwi mito nayo zingoma jana 3 ntacu. Mumenya ko inkino zitiriwe incungu muri basketball zariko zikinwa ku ncuro igira gatandatu. Urunani na Dinamo umugwi umwe ukaba umaze gutwara ico gikombe incuro 3.